umuntu yirirwa kwisuka ry'ibiturire abirira hehe? Igiturire kiribwa n'abajya batanga amasoko makuru akomeye. Duhejeje gukurikirana inyigisho zihambaye cyane mu bijyanye no kubungabunga ubutunzi bw'igihugu na cyane ikoreshwa ry'amafaranga ava mu makori, mu matagisi, eka mbere n'amadeni ashobora kuba afatwa hanze kuko azorihwa n'abanyagihugu. Cyari ikiganiro kimeze neza cyane kuko tuhigiye ibintu bitari biki. Twasanze hari inzego nyinshi zijejwe kurwanya ibiturire, hari abakozi benshi bajejwe gukurikirana no kurwanya ibiturire, kunyuruza itunga ry'igihugu, kurisesagura kuko bica bituma haba ingorane nyinshi mu gihugu ata mugambi n'umwe uranguka. Icambere rero cibonekeje muri ibiganiro, muri izi nyigisho, nuko abarongoye igihugu, inzego z'igihugu, leta, inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ubutungane, izo nzego zitegerezwa guhaguruka zigakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga y'igihugu abungwabungwe neza, afashe kurangura imigambi y'igihugu n'abanyagihugu, ntazaraherera mu minwe, mu mifuko y'akagwi k'abantu. Icya kabiri nuko amafaranga yose aboneka mu bijyanye na politiki y'igihugu ata amafaranga aja mu byo kurondera ayandi, icyo twise investissement. Amafaranga y'igihugu ategerezwa gukoreshwa mu buryo uruhara runini rugafata amafaranga akoreshwa mu kubyara ayandi, mu kuzana ayandi, tukajya ayo turondeye amahera abonetse. Narijya ata abantu benshi, ata bihugu byinshi, ata amashyirahamwe menshi akidufasha kubera turi mu bambere bajya ibiturire, turi mu bantu bambere batumva aho ineza y'igihugu n'abanyagihugu iri. Ikindi cyavuzwe bashimikiye ko cyane kandi n'abaza baradufasha boshimikira ko ni kubandanya izi nyigisho, cyane abari muri izo nzego navuze, muri leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, no muri nko kuri iki kibazo nyine, no muri za nzego zijeje kurwanya ibiturire, kunyuza no gusesagura itunga ry'igihugu, bakaza barita ibiganiro mwene ibi. Hari ibyo tuvuga nabi cyangwa tutamenya neza, bakaduha umuco. Ibyo nabyo nyine bigafasha, ugasanga kwa ibiturire, kunyuza no gusesagura itunga ry'igihugu biraronse inzira byocamo kugira ngo bigabanuke. Icyanyuma novuga ni kimwe cy'ubwigenge. Abari muri izo nzego zicizo manza zikurikirana ibyo byo kurwanya ibyo biturire batagiye bigenga mu byo uburyo, bakaronka uburyo butuma bashobora izo manza kuzikurikirana neza batekanye, cyane bajya bagira ry'amadosiye, les magistrats, kuva ku baopeje n'abamagistra n'abaca imanza, bagira nivyo uburyo, ariko bakagira n'ubwigenge mu kugenwa. Ibyo byose bidatoye inyishu, ibi byo kurwanya ibiturire bizotugora. Byo kunyuruza no gusesagura itunga ry'igihugu bidahagaze guhera hejuru, kuko ibiturire, kunyuruza no gusesagura itunga ry'igihugu ntibibera hasi, kiba ku munyagihugu muto. Umuntu yirirwa kwisuka ry'ibiturire abirira hehe? Igiturire kiribwa n'abajya batanga amasoko makuru akomeye. Urashobora gufata umupolisi cyangwa umusoda yiriwe kwibarabara umunsi yose anyagirirwaho ari igihumbi cyangwa bibiri, umugabo wa undi yanyuruje miliyardi 10-20, nka zimwe perezida yavuga 54, akagoma hariho hose yari yitegeye. Ibyo rero ibi byo kurwanya ibyo biturire abantu badagiye barahanwa ntibizokunda, kandi hagahanwa bajya nyene bajya ibiturire nyakugira ibiturire.